Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru ahambaye arabana n'ibya politike tugira ngo tubashikirize muri kano kanya. Ishyaka rya Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD yagize ryo gusambura umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri arigeze kure, kuko murabona ko ibiriko biraba mu mugambwe seneri ari ibintu biteye ubwoba kandi akaba ari n'ibintu bibabaje cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Rwasa Agato ahejeje guhagarikwa mu mabanga yo kuba umukuru w'umugambwe seneri. Amakuru menshi agaragaza ko ibiriko birabera mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi kandi akaba ari nawo umugambwe ukomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru menshi yerekana ko injyane zirimo ndetse n'akavuyo kariko karategurwa n'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, aho abari kugategura ku kavuyo barongowe n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho yari yavuze ko mu minsi mikeya cane agomba kuba ahejeje gusambura seneri. None bigiye kugera mu ngiro koko, kuko aho seneri igeze ahangaha igeze ahantu habi cane. Ariko abirabira hafi bakabona ko ibyo bariko barakora ari ukwihenda gukomeye cane, kuko Reveriyano Ndikuriyo naho yafashe ingingo ihambaye kuba yasenyura umugambwe seneri, abanywanyi ba seneri bavuga ko naho umugambwe wasenyuka ariko batazigera bava inyuma ya Rwasa Agato, kuko babona ko ari we mugabo ukomeye cane kandi mugabo ushobora gukura Uburundi mu bibazo bitandukanye bwatewe n'intwaro mbi y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo ya CNDD-FDD ubu ngubu irongoye igihugu c'u Burundi. Ariko amatora yose yagiye aba uretse amatora ya 2005 amenshi bagiye bayiba umugambwe seneri, kuko niwo wabaga watsinze ariko bikarangira bibye amatora. Ibiriko birababaza abarundi batari bake, bakabona ko n'umugambwe bari bifisemwo umwizero ko ari uzabakuraho intwaro y'agacinyizo, intwaro y'agahotoro ubu ngubu ushobora no gusambuka. Ariko abarundi ndetse n'abakunda Agato Rwasa bakavuga ko naho umugambwe Reveriyano yawusambura n'ubundi ibikorwa bya Rwasa Agato bizabandanya, kuko ni umugabo abarundi bakunda kandi akaba ari umugabo ukomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye arabana na politike cane cane ari kuvuga mu mugambwe ku butegetsi ndetse n'abariko barategura guhirika uwo mugambwe. Turaza kubashikiriza amakuru yacu twabateguriye. Wipfuza kuzaja mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi byonda kuri s'abone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Rwasa Agato ahejeje guhagarikwa mu mabanga yo kuba umukuru w'umugambwe seneri nk'uko biri mu rwandiko rwasohowe n'abagize ibiro bya politike 10 kuri uyu wa 4 Mukakaro 2023. Kuva ubu umushingamateka Agato Rwasa yahagaritswe mu mabanga yo kuba umukuru w'umugambwe seneri. Iyo ngingo ikaba isaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe kubandanya akurikirana ibikorwa by'umugambwe mu kurindira ko hatunganywa ikoraniro kaminuza rizoshiraho umukuru w'umugambwe mushasha mu kiringo gitekanijwe n'ingingo ya 49 y'amategeko agenga umugambwe stati hamwe n'iya 38 y'amategeko ngengarugo ya seneri. Abo bagize ibiro bya politike bateye umukono kuri iyo ngingo bamenyesha ko bisunze amategeko yatewe ko umukono mu mwaka wa 2019. Bakaba bagiriza umukuru w'umugambwe amakosa akurikira: kuryanisha abanywanyi b'umugambwe seneri mu gucura no gukwiragiza igihuha by'uko hoba hariho akarwi kabangamiye umutekano wiwe, kandi ko ako karwi koba gashaka kumusubiriza biciye mu gushinga umugambwe seneri nyakuri kandi atari byo by'ukuri. Ariko ibyo byose akaba ari iremetanya ariko arakorerwa, bikavuga ko iryo remetanya ryaturutse mu mugambwe uko butegetsi CNDD-FDD, aho Reveriyano avuga ko ashaka gusambura
seneri kuko abona ko ishobora kuzabatsinda amatora yimirije imbere kandi noneho ingendo yo kwiba amajwi bakaba batazabishobora, ariyo mpamvu batanguye gufata ingendo nk'iyo ngiyo yo gusambura umugambwe seneri, kuko murabizi ko niwo mugambwe uza imbere mu idashyigikiye leta ya General Evariste Ndayishimiye ndetse n'intwaro y'agahotoro ya CNDD FDD. Ikindi cyaha Agathon Rwasa yagirizwa ni ugukorana n'umurundi aba hanze y'igihugu yitwa Aime Magera mu gushiraho imbuga ngurukanabumenyi kuri Facebook na YouTube zigisha inyigisho z'urwango n'amacakubiri. Ikindi cyaha cya gatatu barega Agathon Rwasa kurenga ku mategeko y'umugambwe n'ay'igihugu mu guhindura amategeko agenga umugambwe seneri, gufata ingingo yo kwirukana abagize ibiro bya politike 14 muri 20 imbere y'uko barangiza ikiringo cabo abarenganije, kwitangaza ko ari umukuru w'umugambwe imbere y'ikoraniro kaminuza ryatunganijwe hadakurikijwe amategeko, kunyuruza amahera hamwe n'ubutunzi by'umugambwe mu gushiraho amakonte mashasha y'umugambwe no guhindura abemerewe kubikuza atanumwe agishijwe inama mu ntumbero yo kuyatwara mu kinyegero. Abo bagize ibiro bya politike bamenyesha ko kuva mu mwaka wa 2020 Agathon Rwasa ari we wenyine yari yemerewe kubikuza amahera y'umugambwe, aho bavuga ko hari amamiliyoni arenga 200 yanyuruje yari yavuye mu ntererano z'abashingamateka babiri bari muri Arusha mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko EAR, kwigarurira imiduga 7 y'umugambwe seneri igizwe n'amajipe 5 Dayana imwe hamwe n'agakomite kamwe. Ibindi bamwagiriza ni uko yoba afise agatima ko kwikunda na cane cane ko aba ashaka ko ibyiza byose by'umugambwe ari we bihitirako nk'aho umengo ni itongo ryiwe. Bakaba batanga akarorero k'ukuntu batakaje ikibanza c'uja mu biro by'inama nshingamateka mu mwaka wa 2020 bagatahira ikibanza kimwe mu nama nshingamateka ya EAR kubera yari yashatse gushiramwo umugore wiwe kandi ko imirwi yose ari we yama ashaka kuyirongora, gutwara umugambwe no kuwuserukira imbere y'amategeko, kurongora umurwi w'abashingamateka ba seneri, umukuru w'umurwi ujejwe kwegeranya intererano z'abashingamateka ba seneri hamwe no kuba umukuru wa komite ijejwe iyubakwa ry'ingoro y'umugambwe seneri. Abo bagize ibiro bya politike bavuga ko barajwe ishinga n'iyubahirizwa ry'amategeko y'umugambwe, bakabona ko uwo mukuru w'umugambwe yoba ashaka kwifata nk'aho umengo niwe wenyine yatanguje umugambwe seneri, ariko amakuru menshi atandukanye akagaragaza ko ibyo biriko biraba mu mugambwe seneri ari ibyateguwe n'umugambwe ku butegetsi CNDD FDD, kuko amabi yose ariko araboneka mu mugambwe seneri biragaragara ko yateguwe kandi akaba ari ibisambo biriko birakora kugira ngo birwanye Agathon Rwasa, ariko bikabikora bifashijwe n'intwaro iri ku butegetsi ya CNDD FDD. Tuvuye ngaho mu mugambwe seneri tubabwire indi nkuru ibabaje kandi iteye agahinda iriko iravugwa mu ntara ya Cibitoki, aho abantu 3 bapfuye 6 nabo bagakomereka mu mishamirano hagati y'imbonerakure. Ibiziga 3 by'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD biriko birabora byatowe kuri uyu w'Imana inyuma y'umutaga n'abarobyi. Byari ku nkengero y'uruzi Rusizi ku rubibi rwa Kongo n'u Burundi ku mutumba Mparamba ya mbere muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoki buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu baba ku nkengera y'urwo ruzi basaba igipolisi gukora amatohoza kuri ubwo bwicanyi. Igipolisi kiremeza ayo matohoza kikamenyesha ko amatohoza ariko arakorwa kandi ko ibyo abanyagihugu bariko baravuga ari ukuri. Bw'amasoko mu bijanye n'umutekano, ibyo biziga 3 biriko birabora byabonywe n'abarobyi biregeranywa n'abarobyi n'ubundi. Ibyo biziga byose byari byuzuye ibikomere, niko umwe mu barobyi ashinga intahe biboneka ko atewe ubwoba n'ibyo biziga. Irindi soko mu gipolisi ryatomoye neza ko urwo rwaruka rw'umugambwe ku butegetsi rwapfuye inyuma y'ingwano zikomeye hakoreshejwe ibigwanisho bito bito zabahuje na bagenzi babo. Mu ijoro ry'uwa 30 Ruheshi rishira wa mbere mu Kakaro, umurwi
urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD ruvuye muri Kongo rufise ibikoresho bigizwe n'amabido y'ibitoro hamwe n'ibitenge waratanye mu mitwe n'izindi mbonerakure zariko zirakizura ku nkombe y'uruzi ku ruhande rw'u Burundi, niko iryo soko mu gipolisi ritomora. Amwe mu masoko avuga ko iyo ngwano yavuye ku kutumvikana ku kuntu hogaburwa ibyo byari bikuwe muri Kongo. Isoko mu gipolisi ryongera ko igihe iyo mishamirano itangura, umurwi wari ku rubibi rw'u Burundi woba wiketse abo bari bavuye muri Kongo ko ari inkozi z'ikibi canke ko boba bavuye gushigikira imirwi y'abaroberi bacumbitse mu buseruko bwa Kongo. Aho nyine umwidondoro wakozwe werekanye ko ibyo biziga ari iby'imbonerakure za CNDD-FDD z'imparambo. Ku bw'amasoko mu baganga, izo ndwano zatumye kure zitandatu zikomereka, ubu zikaba ziriko ziravurirwa ku ivuriro ritoya rya Rugombo. Bashikanywe barembye cane kandi bari bafise ibikomere byinshi, niko umwe mu baganga atashimye ko amazina yiwe amenyekana avuga, akagaragaza ko ibi biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye isoni cane. Imwe mu mbonerakure iriko iravurirwa muri iryo vuriro ritoya iriyamiriza inyifato y'ababarongoye mu mugambwe banka kuza kubagarukirako kandi bariko barakorera igihugu mu gukizura mw'ijoro. Abanyagihugu babona ko ahubwo ico gikorwa cari c'inzego z'umutekano no kwivuna abansi, ariko ko kitari ic'imbonerakure. Mu Burundi imbonerakure zirakorana n'inzego z'umutekano mu gukizura mw'ijoro. Ku munsi wabagenewe, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yarashimiye ku ntererano yazo mu bijanye no gucungera imbibi z'igihugu, anabasaba ko bakomeza iyo ngendo bacungera imbibi z'igihugu. Ariyo mpamvu abanyagihugu batari bake basaba umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ko wahagarika iyo ngendo mbi iriko irakorera abarundi batari bake yo gufasa urwaruka bakarushora mu bintu nk'ibyo biriko biragira ingaruka zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kandi izo mbonerakure ziriko zirakora amabi atandukanye, ziriko zirakorera abanyagihugu, ari nayo mpamvu nabo ubwabo batanguye kwicana kuko ubwabo kubera ubusambo ndetse n'ubusuma bukomeye bafise, nibyo biri gutuma batumvikana, aho bananirwa guheberana bigatuma bibyara ibyago bikomeye cane. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza aba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wipfuza kuzaja mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.